Kunzi turi kumwe reka tubaramutse aho muri hose tubifuriza amahoro y'Imana. Nkuko mubimenyereye ikiganiro umuntu muzima kimaze kugirira akamaro abantu benshi kandi ku nyigisho gitanga byaba ivy'amagara, ivy'impwemu, ivy'ukurera, ivy'imiryango bimaze kugira akamaro ku bantu benshi. Imana ishimwe. Reka rero uyu munsi turebere hamwe icigwa kitubwira ngo isano iri hagati y'ubuntu bw'Imana n'ivyagezwe vyayo. Isano iri hagati y'ubuntu bw'Imana n'ivyagezwe vyayo. Muri iki cigwa turaza kurabira hamwe ibintu bine. Turabanza turabire hamwe ubuntu bw'Imana niki. Hanyuma turabe ikigira kabiri mbega bumaze iki. Hanyuma tuze kuraba ivyagezwe vy'Imana vyo bimaze iki. Hanyuma ubwa nyuma turabire hamwe iryo sano riri hagati y'ubwo buntu bw'Imana n'ivyagezwe vyayo. Rero mbere yuko dutangura reka dusome isomo riboneka mu gitabo ca Tito ibice ni 2 umurongo wa 11. Haravuze hati kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza. Ubuntu bw'Imana bwaraserutse buzanira abantu bose agakiza. Nukuvuga ko mukundwa wowe uriko uratwumva nuko mu bihe nk'ibi hariho abantu benshi bafise imyizerere itandukanye, hanyuma hakabaho kwiyumvira yuko iyo umuntu yamaze kugirirwa ubuntu agakizwa ko aba adashobora kandi kubazwa ibijananye n'ivyagezwe vy'Imana. Ivyo vyagezwe vy'Imana benshi rero bagira ingorane yo kubisitarako, yo kubivuga nabi, kuko bibaza yuko ubuntu bw'Imana umuntu amaze gukizwa ku bw'ubuntu bw'Imana kutosubira kandi kumubaza ivy'ivyagezwe vy'Imana. Ivyo rero ntitwoshoka tuvyemera cyangwa tuvyemeze tutabajije uko ijambo ry'Imana ribivuga. Reka rero dutangure ku ngingo ya mbere, mbega ubuntu bw'Imana niki. Iryo somo twatanguriye ko rirabivuga neza yuko ubuntu bw'Imana ari iki. Ubuntu bw'Imana ni ubushobozi bw'Imana bukorera mu muntu yatsinzwe n'ivyagezwe vy'Imana, hanyuma bukamushoboza kugenda imisi isigaye ayubaha, imisi isigaye ayumvira, imisi isigaye ashobora ivy'Imana yamutegetse. Ubwo buntu rero novuga ko ari imigisha Imana iha umuntu ariko atarayikwiriye, byo bita faveur immerite. Ni ibintu Imana igukorera utarubikwiriye, ariko kandi ivyo bintu iyo bihaye agaciro bikazogushitsa ku bugororotsi utarufise utararonka ubwo buntu. Ubwo buntu rero ni bwiza cyane, ni igitangaza c'Imana, bukwiye kumenyekana mu buryo busobanutse, hanyuma noneho umuntu akarushaho kugenda mu misi asigaye ayumvira, ayubaha, kugira ngo ashobore kuba umuntu w'Imana by'ukuri yarabyawe n'ubwo buntu bwayo. Ikibazo gira kabiri kiratubwira ngo none ubwo buntu bw'Imana bumaze iki. Bumaze iki? Ni iki bumarira umuntu? Wamaze kuburonka bumarira iki? Iyo bumaze kugushikamo hahinduka iki? Hakoreka iki muri wewe? Ibyo byose ni ibibazo umuntu w'Imana akwiye kwibaza. Hanyuma mu gitabo ca Tito n'ubundi 2 umurongo wa 12 hatubwira hati butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana. Ako nakantu ka mbere ubuntu bw'Imana bumara. Buhita buba professeur, bukaba umwigisha. Wemera kuja mu ishuri ukiyandikisha, hanyuma ubwo buntu bugatangira bukaja ku kibaho bukakwigisha, ukiga ukaba umunyeshure. Umunyeshure rero ntagira impari n'umwigisha wiwe. Ubwo buntu butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana. Muri kamere ka muntu harimo kutubaha Imana. Muri kamere kacu harimo kutayumvira. Muri kamere kacu harimo gukora ibyo twigombeye. Iyo umaze kwakira ubuntu bw'Imana, iyo umaze kumenya yuko ari bwo bugiye kuzoguha ubugororotsi utarufise,
wemera kwiga mu ishuri ryabwo bukakwigisha icigisho ca mbere bukwigisha ni ukwikunkumura ukutubaha Imana. Tukiraha rero kubaha Imana niki, dusonye mu gitabo c'umusiguzi ibice ni 12 murongo wa 13 haratubwira ngo vyose vyarumviswe indunduro yavyo niyi, wubaha Imana witondera ivyagezwe nayo. Iyo bavuga ngo kubaha Imana ni ukwitondera ivy'Imana yageze. Rero ubuntu bw'Imana bukwigisha kwitondera ivy'Imana yageze. Ikindi cigwa butwigisha ku murongo wa 12 niho tukiri, Tito 2:12, butwigisha kwikunkumura kutubaha Imana no kwifuza ivy'isi. Tukikunkumura no kwifuza ivy'isi. Umwana w'umuntu muri kameremere yiwe yifuza ivy'isi cyane, ntabwo anyugwa. Ubuntu bw'Imana iyo bumaze kuza muri wowe bugutera kunyugwa, maze ukwifuza kwari kuri muri wowe kukagenda kuranduka muri wowe. Ikindi bukora bukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe ca none. Ubuntu bw'Imana butwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe ca none. Birumvikana yuko hariho umuntu ahora yirata yuko yagororotse mu gihe caheze. Kera twarasengaga, kera twarabwirizaga, mu minsi yaheze buriya twarakoraga ibyo bita twaragirira neza abantu. Ariko ubuntu bw'Imana bukubwira ngo ubugororosi bwo mu gihe cashize ntaco bwo kumarira uyu munsi mu gihe utakigororoka. Butwigisha kwama tugororoka mu gihe ca none. Uyu munsi mbeko ejo wasenze, uyu munsi wasenze. Mbeko ejo wirinze ibi, uyu munsi wabyirinze. Imana yifuza yuko ubuntu bwayo butubwira yuko buri munsi twama turi yo bita à la page mu by'iyobokamana, ukamuri ku gihe cy'iby'Imana. Ubwo buntu rero nico bumariye umuntu, kandi ubwo buntu iyo umuntu amaze kumenya yuko ico kintu amaze kukigeraho, ahita atangira kumva ashobora no kuvuga ngo twakijwe n'ubuntu. Rero tusigaye tuganzwa n'ubuntu. Aho niho ushobora kubwira abandi ngo uganzwa nabwo. Aho niho ushobora kuratira abandi uti jewe ubu ngubu ndi munsi sinkiganzwa n'ivyagezwa, ngo nganzwa niki n'ubuntu. Igihe cyose wamaze gutsinda ibyagutsindaga biturutse ku bushobozi bw'Imana aribwo buntu, aho niho ushobora kubwira abantu yuko utakiganzwa n'ivyagezwe, aho uganzwa niki n'ubuntu. None rero reka turebe mu gihe turimo ubu, ubwo hariho ivyizegwa bitandukanye, mbega ubuntu ko tumaze kubona akamaro kabwo, ko akamaro kabwo ari ukutwigisha, ko akamaro kabwo ari ukudushoboza ibyo tudashoboye, ko akamaro kabwo ari ukutwumvisha maze tukaba mu bantu bagendera mu by'Imana yategetse. Ubwo buntu rero nimba ari ico bumaze, mbega bushobora kugirana cyo bita intambara, bwogwana n'ibyagezwe by'Imana? Cyo ni ikibazo ushobora kwibaza wewe mwene data. Reka dusome aya masomo mu gitabo c'Abaroma ibice 3 murongo wa 24 na 25. Haratubwira amajambo meza cyane atubwira ukuntu ubu buntu iyo bumaze gushika mu muntu bugenda bukora ibitangaza. Abantu batsindanishijwe n'ubuntu, reka mwumve ukuntu bavuga ku murongo wa 24. Batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kuborerwa muri Kristo Yesu, uwo Imana yashizeho kuba impongano y'uwizera, ayigirwa n'amaraso yiwe kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo, kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo. Ubwo buntu buraza bukagukiza ibyaha byakozwe kera, bukabyirengagiza, bukabikubabarira, kuko wemeye gutsindwa navyo. Umuntu yemeye gutsindwa niwe atsindanishirizwa. Ntushobora gutsindwa rero igihe cyose hatabayeho urugamba rwo kugwana n'icaha, hatabayeho urugamba rwo kugwana n'ivyo byagezwe bikagutsinda. Iyo umaze gutsindwa rero umanika amaboko, Imana ikagutsindanishiriza. Ariko igutsindanishiriza ikirengagiza ibyaha wakoze kera. Icyo ni kimwe gikwiye gusobanuka ku bwoko bw'Imana. Hanyuma ubwo
ni ngombwa rero ubuntu bw'Imana bukubabarira ibyaha wakoze kera, ariko bukaba bugiye kugutegeka ngo kuva uyu munsi nyemerera tujane ngo ushoboze kutongera kubabaza Imana. Kuva uyu munsi nyemerera yuko nzoyobora ubugingo bwawe kugira ngo kutubaha Imana kwawe kose gutangire kugira gute kuvaho utangire kugenda wubaha Imana. Ntabwo ubuntu bw'Imana butwemerera kubaho mu byaha, ahubwo butubabarira ibyaha twakoze kera bukadushoboza kutongera kandi kubabaza Imana. Niho umuntu avuga ngo nsigaye ndi mu buntu bw'Imana. Rero iryo somo reka twongereho n'isomo riboneka mu gitabo c'Abanyefeso 2 umurongo w'8 kugeza ku 10, hatubwira ijambo ryiza cyane. Haravuga hati Abanyefeso 2 umurongo w'8 kugeza ku murongo w'10, haravuga amajambo meza ubwoko bw'Imana bukiye kumenya. Haravuze ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana, ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira, kuko turi ibiremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ko ubu buntu bw'Imana bwaradukijije nivyo, ariko Imana yibukirije umuntu yuko turi ibiremwa vyayo. Turi ibiremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Ubuntu rero budushoboza kugendera mu bikorwa vyiza. Ibyo bikorwa vyiza rero nivyo bijyanirana noneho n'ivy'Imana itegeka, ivy'Imana igera umuntu kugira ngo abiyoboke. Bakundwa, iri somo ryo mu Banyefeso 2 umurongo w'8 kugeza ku w'10 hatubwira yuko ubuntu bw'Imana ari bwo bwadukijije. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko umuntu ahagaze imbere y'ivyagezwe aratsindwa, agasanga ari uwo gutsindwa n'urubanza rw'ivyagezwe. Iyo amaze kwemera yuko adashobora kwikiza, akemera yuko yababaje Imana mu gukandagira ivyagezwe by'Imana, akemera ko ivyagezwe by'Imana ari vyiza ahubwo we ko ari uwa kamere, maze akavuga ati ninde yoshobora kunkiza uyu mubiri untera urupfu. Ico gihe Yesu ahita avuga isomo ryo muri Matayo 11. Iryo somo rikaba rihamagara uwo munyabyaha ngo Matayo 11:28, nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhure. Ubwo umunyabyaha ahita asanga Yesu amweretse ibiganza, ambwira ati ngwino, maze agasanga Yesu ati ndaje, ndarushe, ndaremerewe, ntako ntagize ngo nikize ariko byananiye. Ako kanya rero ubwo buntu ari wo muti, ariko gakiza Yesu atanga, maze umuntu agakizwa atabigizemo uruhare, agakizwa atankomezi ziwe zajemo, atabwenge bwajemo, atabushobozi bw'umuntu bwajemo, maze tugakizwa kubwo ubuntu. Nibyo bavuze ngo ubuntu nibwo bwabakijije, ntabwo byavuye ku bikorwa, kuko ibikorwa by'umuntu kwari ugutsindwa gusa. Rero iyo Yesu amaze kudukiza muri ubwo buryo, ntidushobora kubura ubwenge ngo tubure ugusobanukirwa bwo kugenda tuvuga ngo ibyagezwe by'Imana byakuweho n'ubuntu. Ntibikunda, ahubwo ibyagezwe bikomeza kuba ari umucamanza, biducira urubanza, bihagaze ngo bitwereke ibyo twari dukwiye gukora ariko byatunaniye. Rero ubwo mu ncamake ubwo buntu icyo buhita butumarira nuko tuvuga ngo turemera yuko ibyagezwe byawe mwami ari by'ukuri kandi ari byiza kandi ko bigororoka. Mugabo twebwe ko byatunaniye, turifuza yuko udukura muri aka kaga ko kunanirwa ibyagezwe byawe. Turemera ko twakubabaje, turabanyabyaha, gira ico dukorera, maze Yesu akadukiza atabihereye kuko hari ibyo twakoze, ahubwo abihereye ko twemeye yuko ashoboye kudukiza kandi ko twemeye ko twatsinzwe. Ngico icyo ubuntu bukora rero, ngico icyo bumaze. Reka rero tuje ku ngingo igira 3, ivyagezwe byo bimaze iki? None ivyagezwe rero byo bize kutumarira iki? Ko bitadukiza bimaze iki? Reka dusome mu Baroma ibice 3 umurongo wa 20
n'ibice bitandatu umurongo w'indwi, maze twihute turebe ici ivyagezwe bimaze. Haravuze hati kuko imbere yayo ata muntu azotsindanishizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe, kuko ivyagezwe ari byo bimenyekanisha icaha. Ivyagezwe akamaro kavyo si ugukiza umunyabyaha, ahubwo ico bimaze ni ukumenyekanisha icaha ko cakozwe. Nibyo bimenyekanisha icaha. Muri domene yo kwa muganga reka dufate ko ivyagezwe bimeze nka microscopy, nubwo radio, nubwo scanner, nubwo microscopy idashobora gukiza umurwayi, ariko ifise akamaro kuko yerekana indwara umurwayi afise. Ivyagezwe rero ngo nibyo bimenyekanisha icaha. Reka dusome mu Baroma 6 umurongo w'indwi, haratubwira ngo nuko tuvuga iki? Mbega ivyagezwe n'icaha? Eka namba simba naramenye icaha iyo ntakimenyeshwa n'ivyagezwe. Imana ishimwe cyane. Simba naramenye icaha iyo ntakimenyeshwa n'ivyagezwe. Birumvikana yuko yewe muntu w'Imana uri kuraja mu ijuru, ivyagezwe ubikuye mu nzira yawe ukabishibura, ntiwongere no gushaka kuvyumva, ntushake no kubibona, ntushobora kuzomenya yuko uri umunyabyaha, kuko ivyagezwe nivyo bikumenyesha yuko uri umunyabyaha. Ako niko kamaro k'ivyagezwe. Ngiye impamvu abantu bari ko baraja mu ijuru, abantu bashaka Imana, abantu bakunda Imana bakwiye kubikunda navyo, kuko nibyo bitwereka yuko turwaye, maze tukaja twihutira kurondera muganga kugira ngo aduhe ubuntu bwiwe, adukirisha ubuntu bwiwe. Ariko ntushobora kuja kurondera muganga utemera kurwaye. Ntabwo ushobora kumenya kurwaye utamenye batagupitije mu gipimo ngo bamenye uburwayi ufise. Rero ako niko kamaro k'ivyagezwe vy'Imana, mubikundisha n'abandi bene data. Rero reka twihutire kugusozera turaba noneho isano iri hagati y'ivyagezwe vy'Imana noneho n'ubuntu bwayo. Isano iri hagati y'ivyagezwe vy'Imana n'ubuntu bwayo irakomeye kandi dukwiye kuyimenya. Ivyagezwe vy'Imana, reka dusome mu gitabo ca Yesaya 52, turareba abantu bose bavuga ubutumwa bwiza basabwa kuba bafise izi ntambuko izi nyingo zine, basabwa kuba bazibwira abo babwiriza. Yesaya 52 umurongo n'uw'indwi hatubwira hati, Yesaya 52 umurongo w'indwi hatubwira hati, erega ibirenge vyuzanye inkuru nziza ni vyiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru nziza z'ivyiza, akamamaza iby'agakiza, akabarira Siyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Imana ishimwe cyane. Hano abavuzi b'ubutumwa bwiza, yemwe muri ko muranyumva, ababwiriza butumwa, abapastere, abapadiri, abantu babwiriza ubutumwa bwiza, reka mwumve ibirenge byanyu biba vyiza ku misozi iyo bikoze bino bintu bine. Icambere, bamamaza iby'amahoro. Nta kindi ni ukwamamaza amategeko y'Imana. Bamamaza inkuru nziza z'ivyiza, ni ukwerekana ico Yesu, iyo Yesu yamaze guhindura umuntu, ukuntu umuntu ahinduka, yari mubi akaba mwiza, yagambarara akagamburuka, yahoraga asuzugura agasigara yubaha, yahoraga yibona agasigara umuntu yoroheje. Ni inkuru nziza z'ivyiza aho umuntu usanga yarahinduwe n'ubwo buntu bw'Imana. Rero ubwo rero igita gikurikira abamamaza nuko bamamaza iby'agakiza. Iby'agakiza, kugira ngo wamamaze neza iby'agakiza muntu w'Imana, nuko wamamaza ibintu bitatu. Nuko werekana umuganga ari we Yesu Kristo. Ubwo tubibona mu gitabo ca Mariko ibice 2 umurongo wa 17. Kabiri, nuko werekana microscopy cyangwa se radiography cyangwa se scanner, igipimo kigupima uburwayi, ari byo vyagezwe by'Imana. Twarisomye ni n'Abaroma 3:20, Abaroma 6:7. Kuko iyo ntaza kumenya, iyo ntaza kubarirwa n'ivyagezwe, simba naramenye icaha. Ubwo rero gatatu nuko noneho werekana ubuntu bw'Imana ari wo muti. Ubwo buntu bw'Imana nabwo nyene tubibonera hehe? n'Abanyefeso 2:8, ubuntu nibwo bwabakijije. Iyo umuntu rero atafise izo ngingo zitatu, adashobora kuzereka abo yigisha, abo abwiriza, ntashobora gutanga agakiza kuzuye.
umuntu yamamaza iby'agakiza icyo akora yereka abantu muganga ari we Yesu Kristo, yereka abantu ibyagezwe by'Imana bitumenyesha icyaha tugasanga turi abarwayi, hanyuma akabereka ubuntu bw'Imana budukiza bwa burwayi budukiza ibyaha. Rero ngigi isano riri hagati y'ibyagezwe by'Imana n'ubuntu. Ibyagezwe by'Imana bitwereka icyaha, bikatwereka ko turi abanyabyaha, hanyuma tukihutira kurondera muganga kugira ngo adukize ivyo byaha adukirishije ubuntu bwiwe. Bantu b'Imana rero nico gituma dusubire kuri ya somo twasomye bwa mbere Tito ibice 2 murongo n'uwa 11, kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza. Abantu bose biteguye kwakira ubuntu bw'Imana, ariko baramutse bamenye yuko bwaserutse kandi bukaba buzanira abantu bose agakiza. Wowe uri kuranyumva, ubuntu bw'Imana bwaraserutse, bwakuzaniye agakiza, noneho bushigwa imbere yawe kugira ngo ubwakire. Icyo buhita bukora nuko buhita buba professeur, bukaba mwigisha, bukakwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana, ugatangira kubwirwa ngo ibihe wabayeho utubaha Imana birahagije, ibihe wabayeho utumvira Imana birahagije. Uyu munsi ukwiye kwikunkumura ukutubaha Imana. Kwikunkumura rero ni ukwikura ikintu kiriko kiragukurikirana, bukatwigisha kwama tudahugumba tugororoka twubaha Imana mu gihe ca none. Mu gihe ca none uyu munsi, niba ejo waragororotse, niba mu kwezi guheze hari ibyo wateyeho intambuko mu byampwemu, n'uyu munsi Imana iragusaba ngo ntiwiri kuvuga ngo ejo byari bimeze gutya, ahubwo n'uyu munsi usabwa kugororoka. Amabwirizwa y'Imana rica tumarira nuko atwereka ngo dore ahantu uhajije ngaha, dore aho watsitaye naha, sanga Yesu akubabarire. Rero bwoko bw'Imana, nkuko twariko turabivuga, isano iri hagati y'ivyagezwe by'Imana n'ubuntu bwayo ni isano ihambaye cyane. Abantu bariko baraja mu ijuru, abakijijwe, abifuza kuzobona Imana, ntibakwiye gutandukanya ivyagezwe by'Imana n'ubuntu bwayo. Ubuntu bwayo burakwiriye cyane, ariko hagirirwa ubuntu umuntu yatsinzwe n'ivyagezwe by'Imana. Ngo niwagirirwa ubuntu, ndabaha nk'akarorero. Nimurebe umushoferi atwaye imodoka maze ageze kuri rya mistariyera akagonga umuntu, yanse guhagarara kugira ngo abantu bagendesha amaguru barengane. Amaze kumugonga, polisi ikaza igaca imucira urubanza, ikamubwira ngo nta kindi, dore iribwirizwa warenze riguha iki gihano iki niki, byanka byakunda utaza gufungwa amezi 6, hanyuma ukazotanga n'amande, kandi n'uwo muntu akazoriho. Igihe cyose rero warugiye gufungwa, hagahita haboneka umuntu w'umugenzi wawe akaza ati polisi ni ukuri uyu muntu aremera icyaha yakoze, amaze kucemera kandi ni ukuri, ariko nkurikije uburwayi afise, nkurikije ukuntu abayeho, najya gufungwa arapfira mu gasho. Jewe rero ko ndi umugenzi wiwe, ndamukunda cyane, ahubwo igihano mwari mugiye kumuha jewe ngiye kucishirako, nimufunge jewe, ibiza gusabwa byose mu binsabe, ariko we mumurekura atahe. Uwo muntu rero amaze imbere yuko baje gufunga uwo muntu amwitangiye, agahita amubwira ngo urabona yuko ndakwitangiye, genda mu minsi ugiye gusigara ubayeho, ntuzongere kandi gufata minegwe amabwirizwa y'ibarabara. None ko uyo muntu agiye gufungwa bakundwa, akaba agiye kuzira ibyo atakoze, uwakoze icyaha akaba agiye kuba mu mwidegemvyo, uwo muntu agiye gufungwa mu kibanza ciwe amuhaye uburenganzira bwo kubandanya kandagira amategeko y'ibarabara. Icyo rero ibyo bisobanuye iki rero? Yagiriwe ubuntu, ariko ubwo buntu yagiriwe bugiye kumubwira kubaho atongera kandi kukengera amabwirizwa y'ibarabara. Ngukuntu ibyo Yesu yadukoreye natwe nivyo, yemeye kuba mu kibanza cyacu, arapfa azira ibyaha byacu, ariko umaze guha agaciro ibyo Yesu yakoze ku musaraba, bica bigutera kubaho utongera kandi gukandagira amategeko y'Imana ubishobojwe n'ubuntu bwayo. Ubwo rero mu ncamake bakundwa, ngiryo isano riri hagati y'ivyagezwe by'Imana n'ubuntu bw'Imana. Kimwe cerekana yuko turi abanyabyaha, kandi ko iyo twemeye kumenya ko ivyo bintu twabikoze tugatsindwa,
maze ubuntu bugahita buza buje kudutsindanishiriza tugakizwa n'ubwo buntu. Reka rero twese abariko barakurikirana kino cigwa ntituzongere kandi kubaho mu bantu badasobanukiwe yuko hagati y'ubuntu bw'Imana n'ivyagezwe byayo hariho isano ikomeye, kandi ko kimwe kidakwiye gukuraho ikindi. Ubuntu ntabwo bwakuyeho ivyagezwe, ahubwo butuma ivyagezwe bikomera bishikama, ahubwo abantu b'Imana kubwo gushobozwa nayo bakagendera muri ivyo vyagezwe. Isomo rya nyuma ni Ezekiel 36 umurongo wa 25 haratubwira ijambo rikomeye ari ryo somo tugiye kurangirizaho kugira ngo buri muntu wese agiyumvire ko 36 Ezekiel umurongo wa 25 haratubwira ngo kandi nzobamija kwa amazi meza mushira imvyiro, nzoboza imyanda yanyu yose n'ibyigwamana byanyu byose, kandi nzobaha umutima musha mbashiremwo mwemusha, nzokura umutima ukomeye nkibuye mu mibiri yanyu mbahe umutima woroshe nk'inyama, kandi nzobashiramo mpemu wanje mbagendeshereze mu byagezwe byanje, namwe muzokwitondera amabwirizwa yanje muyashitse. Imana ishimwe cyane. Ntiriwe ndasobanura rino somo rirasobanutse. Mpemu yera ahabwa abantu bafise umutwaro wo kwitondera amategeko y'Imana. Reka rero Imana ibidushoboze twese, ubwo buntu bwatugiriye neza tubuha agaciro, ariko amategeko y'Imana atwereka yuko turi abanyabyaha. Nitwongere kuvuga yuko ubuntu bw'Imana bwayakuyeho, ahubwo tumenye ko ubuntu bw'Imana butuma ashikama agakomera. Imana ibidushoboze twese ibitwumvishe mu izina rya Yesu.